mukobwa mu kubikora ni so very nukuri ni byiza katika mukobwa watujo neza nukuri nzokurata mu bandi bakobwa beza mukobwa w'amataye mukobwa unyuzuza mukobwa ndyohera ugatuma niyumva okay mukobwa w'amataye mukobwa unyuzuza mukobwa ndyohera ugatuma niyumva ko full stop cash man izingidi zirandyohera nukura amataye nkayara ndyohera mu buzima izingidi zirandyohera nukura amataye nkayara ndyohera mu buzima. Yes, reka tubaramutse inshuti bakunzi ba PITV aho umwe wese aherereye, turamutse bari hanze y'igihugu, turamutse abari mu gihugu, mwese mudukurikirana, tubaramutse nimwiriwe nimwaramutse vana na muntu wese aherereye. Hanyuma reka tubashimire, dushimire abakunda kudukurikirana, abamaze kugira subscribe, reka tubashimire, tugusabe nawe utarabikora kugira ngo bikore. Ibiganiro vya Peace International TV bigushikira tankomanzi. Kuri microphone muri kumwe na Pacific Nduwimana, hanyuma kuri kamera za PITV murabona ko dufise abasore babiri, ariko uri kurabaraba menga baracari bato, ngira ngo baraza kutwibwira. Umwe bamwita Obed, hanyuma ubundi bakamwita Juste. Reka duhere kuri Juste, niwe afise microphone. Ni sawa ga Juste? Ego ni sawa. Murakomeye? Turashima. Nashobora kuduza ka microphone gatoyi, bakwita Juste ariko kubatakuzi mu wiyaguye ni gute witwa gute, bimeze gute? Bon, Jenny yaguye bivanye n'akazi. Ndavye nko kwishuri canke mu kibano. Ni Justin is. Bon, izina abavyeyi naryo bampaye ni bayubahe Juste. Bayubahe Juste mugabo bakamu izina ry'akazi. Nuko novyita. Justin is. Yes. Hanyuma reka tugende kuri Obed. Mambo vipi? Ndaho kandi ndakomeye. Na urafise akazina kumwuga baguhaye k'igikorwa cyane? Sinokabura kuko kuva ntanguye naciye nita akazina, sikuvuga nibo bakanyise. Ni wakise? Je ubwanje. Kubera nitwa Obed, naciye nitwa Obad Pro. Rumva ryagiye mu Cyongereza ni Obad. Hanyuma imyaka yawe ku muntu akuravye umenga uracara umwana? Fise imyaka 13. Imyaka 13? Ego. Pro afise imyaka 13. Juste now? Oh vraiment, je fise imyaka 16. 16 ans. Hanyuma wakoze wa PITV, aba nibo tugiye kuganira, ni Justin ni Obed, nibo tugiye kuganira muri yamvu nyene yo gukuza ingabire. Murabizi Peace International TV turi hano kugira ngo dukuze abantu, kuko muri kino gihugu hari ingabire nyinshi, kandi turiko turaraba abana bakiri bato nibo barimwo ingabire nyinshi cyane. Aba rero nibo tugiye kugirana kino kiganiro, kumbure muraza kuryoherwa nitwabumva tukumva no kuntu batuyagira. Hanyuma rero tugiye kubanza kuririmba, imbere yuko tubandanya n'ibindi mugiye kubanza muririmbe. Umwanya n'uyu wanyu. Ayo, let's go. Fata kumatayi fata hajya nyene fata kira vuba fata. My God, Fite impamvu ndabikora. Fite impamvu ndabivuga. Justin, fite impamvu ndabikora. Yego. Fite impamvu ndabivuga. Anje ndabapura nkabakorera umuti. Ngongera nkapura bagata baryohewe. My God, nanje ndabapura nkabakorera umuti. Ngongera nkapura bagata baryohewe. My God, Fite impamvu ndabikora. Yego. Fite impamvu ndabivuga. Ababa nambona umengo nibisigo, barabizunza nkabura nuko nobikora. Barategumiza barateza imishati Wizile hizo wizile mimi kashimeni jumusi ni bara batamubara hari kweli jumusi ni faya nacho gucika nacho gutaha funa merebo umubwire kudataha nacho gucika nacho gutaha funa merebo umubwire kudataha.
ibi byago bitumye menya umugenzi wariwe ibi byago bitumye ndazimenya nazanjya ponda nzoba ponda ndabereke yuko ndabaruta mugenda muvugavuga hariya munyararaza ati obedi ntacyo ashoboye ngehera banakana n'ukuri ntacyo yotubwira muto sindi gito kuko imukira ibitito ubwo bo murasenga kuko ukuntu ngiye kudanduza ameze nk'umuriro ponda nzoba ni ukuvuga tuvuga birebire sana n'abakameramani bakomye amashyi Obed Justin murahusho mugane wabaraho ngo twika batwika gasha izo ndirimbo ni mwebwe nyene mwazikomporeje bimeze gute so iwacu aha birashoboka benshi ntibabitahukirwe kubera ukuntu amajambo atagenda umengo birajanye twakoresheje kumixa indirimbo z'iwacu aho mwarinze nka zinga aho harimo n'indirimbo zishika nka zine uko nimba ntihenze twakoresheje kumixa kuko burya abaririmbye turabatinya barakapta sana man turabatinya ushobora kuyiririmba yose indirimbo yiwanje navunikiye ubwenge bw'iwacu mu nyuma twica tuyumva hariya kuko nuko bimeze tukereza kwiga ukuntu ushobora kubana n'abantu ndumuriro ati bambona ndi umwana none mwabikuye kuki kugira ngo iyo ndirimbo muyiririmbe okay ni kuvuga nzoba ponda rumva hari bihe twabayemwo aho turirimba canke tugakompoza tukabwira umuntu akavuga yuko ataco tuzovamwo ataco tuzokunguka ariko bivanye n'impano yiwanje no kungene ndayizera je ndabona ko hazaza ndahafise imbere yiwanje ndahafise natwe byaradushavuje cha dukompoza indirimbo tuzobaponda kuko nibazi kazoza kiwacu n'Imana ikazi hanyuma rero kumbura kugira ngo nimba novuga ngo dutanga ikiganiro nimba novuga ngo bimeze gute ariko ico ciyumviro cabajemwe gute kugira ngo mushobore kuririmba canke iyo ngabire mwayimenye gute mwayimenye cyane novuga ati ingabire ni ingabire uba warayivukanye uba warayihawe si yurinda kuyiga novuga ati je kugira binzemo guhera nkiri umwana nakunda kuririmba gusa bivanye no kungene twari tukiri ruguru sinaronka ukungene nshobora kugira ne gukompoza ariko iyo mpano yo kuririmba indirimbo z'abandi nararirimba ariko ubunye birashika nka kompoza gwanje kubwo gushiramye inguvu juste mumaze igihe kingana gute muri kumwe na Obed bon imyaka 2 uyu turimo novuga ko ari wa gatatu yegereza ka micro novuga ko uyu turi ku mwaka turimo no wa gatatu turi kumwe na Obed kandi arangyohera sana iyo turi kumwe kenshi ibintu birahinduka muri jewe vraiment ndibuka mu mwaka uheze mu indwi umwigisha kenshi je bampanye nabo bamuhanye kuko twa turi muri bimwe hari gihe wasanga twa turandika nk'indirimbo umwigisha akadufata ikaba birebire usanga bitabura rayitawe gacha bataburira indirimbo kiza nuko tuba twayanditse tuyanditse biba bisigaye mu muto umva yitabuye turasubira kuvyandika pembeni dutashe kumbura ivyo ngira ngo turaza kwivuga mu ntamba mwagiye murahura nazo muri kino gikorwa ariko tutaragira ngaho onya murigana murabana bimeze gute ni timu bimeze gute mwafatanye gute ni kuvuga ati je twafataniye kwishuri je n'uyu kugira duhure twariganye mu wa gatandatu
bivanye niyo mpano je nari ndayifise nawe nyene yarayifise eca duhurira ku ishuri bica biranjohera ko ndose n'umugenzi ashobora kuzoza arampa inguvu ku vyerekeye impano yiwanje ca dushika mu windwi naho nyene turigana badushira mu ishure rimwe no kuvuga tubu wari mu 8 ariko je ndi 7 n'ubu muracari kumwe turacari kumwe. hanyuma iyo timu Justin iyi timu y'abantu babiri muzoyibandanya canke bizogenda gute? Bo mu vyumviro vyiwanje n'ukuntu niyumva muri jewe numva umengo tutari kumwe sinzi ko igikorwa cogenda neza ariko sinzi ivy'Imana yaduteguriye imbere gusa ndakwishuye ku kibazo mbajije vraiment nifuza yuko twogumana. hanyuma nta wundi muntu ashobora kuzoza ngo yinjiremwo canke nta kintu muri kumurimbira ati bega twokongeramwo abandi cyane? Bon ku bw'ico hariho kubera ishuri twara twiga ko etablissement narayivuyeko ngiye ahandi narasanziyo n'abandi kuko bavuga ati aho impano iri ntiyinyegeza. Barambonye ukuntu meze basi umuziki ndawukunda cyane kuko niyo mba mbabaye uranshira muri mode shukuja muri mode. Rero ndi kwishuri hariho bamwe babibona bakambaza ndiko ndiyandikira nk'indirimbo muri iryo shuri naho rero naciye mbonamwo umwe yitwa Blessing nawe nyene arafise iyo mpano yo kwandika gusa wewe ntihagitangura uko no bivuga. Nawe nyene yarabinsavye ati tukaza turakorana ngo kuko basingo yatunezererewe cyangwa mubarira ati kubwiwacu tutongo cubandaniza hagenye kuko jewe ndavye ukuntu ubu turiko turakorana turabonana cyane kandi turakora hariho n'ibindi bikorwa byinshi two turakora gusa bidakenewe yuko n'abandi bo bijyamo muri iyi minsi. hanyuma nta kazina mufise cyangwa mwese yita ku kazina kiwe akazina k'agatimu nyene? Kera niho mu mwaka weze byigeze nyene gusha twari batatu twari twise Free Boys. Kumvo bivanye nuko twagiye turatandukana ku matablissement abandi umwe yagiye kwiga muri interna ruguru cyemera nk'ibihagaze iryo zina ubu ntitukirikoresha kuko ubu turi babiri. Ibyo vyitimu navyo kurondera akazina ni buke ndazi tiko turavyigako. Sawa, hanyuma rero izi ndirimbo mwaririmbye mwarazisohoye mwarazigiriye video bimeze gute? Nta buryo turaronka ngo dushikana muri studio ngo gusohora indirimbo canke ngo gukora video ariko mu vyimviro vyacu muri ide yacu dushaka kubishikako. Dushaka yuko ico cimviro turagifise ariko kubw'uburyo ntituraronka ubwo buryo ko kujya gusohora indirimbo n'andi indirimbo turazifise muri stock ziruzuye. Hanyuma Obed wowe urasenga mbe? Ego. Usengera he? Rumva nsengera mu shingiro ry'abatwara muco. Abatwara muco. Ego. Hanyuma ko numvise izi ndirimbo waririmbye arizo benshi bakunda kwita profane. Aho usengera nta ngorane nta ngorane biguteza? Je kubwanje novuga ati nta ngorane. Kuko novuga ati ntaco nkora ku rushengero. Ndaje ndaho canke nkaja ahandi shubuye kubimva nko kumva nyene abavyeyi baguma bambwira nje gusenga. Mugabo nibaza ko usenga nibaza ko hari n'izindi kumbure za gospel mwagize. Yego. Nukuvuga ati dukora habiri. Hari gihe tugiranya nizo z'isi ama tugakora n'ivyuhoraho. Tugenderera. Mwongere musubire
umwami yankoreye byinshi reka ndamushime Ndamushime. umwami yankoreye byinshi reka ndamurate Ndamurate. mushime Mushime. reka ndamurate Ndamurate. mushime Ndamushime. reka ndamurate shime uhoraho shime Jehova mundeke shime yo narabyemerewe mureke ndamurate ndabirekuriwe nari umugenzi w'icyaha amaze uhora haradashyira mu muryango w'Imana mu muryango yankuye mu bagenzi b'inyosha mbi anyambika ubwiza bwe bwera ubundi igikoresho cy'Imana umwami yankoreye byinshi reka ndamushime Ndamushime. umwami Ate. shime Ndamushime. reka ndamurate Ndamurate. mushime Ndamushime. reka ndamurate Yo, Petro waremye isi n'ijuru utuvyaza ijambo ryawe ubu turabana bagwe icyubahiro ni shaka ugeze ngaho nkuye muri mudu nkuye mu mavuta urumva twagize kare kare cyane yagize kare Mr. Obed ngo shaka kugeza ngaho ari kubandanya muka hanyuma rero mwipfuza gushika hehe ga Justin bon twe twifuza gushika kure hari abantu benshi batazi impano zacu bakenewe kuzibona rero kubw'icyo turifuza gushika kure tukamurikira abantu kuko twe turi inyenyeri zikwiye kumurikira abantu rero bivanye n'uburyo inyenyeri wacu iracari mu gicu ntiruguruka niko no bivuga rero turifuza guja muri studio tukakora indirimbo byibure bikaduha intege kuko burya tuguma twandika twiririmbira tutavuga ati turafise n'akandirimbo na kamwe twakoze biri mu bintu mu bisanzwe turakeneye ikintu kiduha ingufu natwe tugakora tubikunze nyene tuvuga ati ego turafise tuko turaja hanyuma Obed numvise uririmba kandi uririmba neza n'uyu muririmbyi wigiye kuvuga ati jewe uyu muntu yaranyinspiye kugira ngo nshobore kuririmba nkuko ndiko ndari ni kuvuga umuririmbyi ndabamvuga ati yonyinjiza muri akunda kunyinjiza muri mude wo kuririmba nkunda gukurikirana Oleg bivanye no kungene aririmba kungene arapura gusa iki nuko ntafise base nahandiho nogerageza kweri ndamukunda kandi ndavuga ati niwe anyuzuza nk'ubu dufate shatse gukompoza indirimbo ndabanza nkazumviriza ziwiwe hama nkaja muri mude yo kuririmba nk'ubu unya Oleg ari imbere yawe twamukuzaniye n'iki kintu musaba ubwo mbamugiriye neza icyo cyo ari cyambere hama icyo no musaba kuko ndifuza kubonana nawe ndifuza kuririmba nawe byontera intege yuko nshobora no kuzoshikira abaruta Oleg na Justin none ni nawe ni Oleg oya guni ntizisa bon jewe dufashe ngaha mu Burundi umusanino yobavuga ataramotiva yoba ari Bface ni nawe nyene bivanye basi aranyuzuza ariko araririmba rap byibure na n'umusani muririmbyi yitwa Eri Prosinzi nawe nyene arangyohera sana Bface urazi ubunya iyagereye Bface bon kubera yuko phone ntafise nyene phone yo kubakurikirana cyane ngume menye udukuru n'utundi kubw'ibyo kibazo sinzi igihugu yo barimo cyangwa aho yo bageze ari ubu ari Dubai ariko azogaruka yagiye mu giteramo wow umva ko wakunze umuntu akome ahemuye niki kintu wo mubwira niki kintu umusaba
wakwifata gute muhuye na Bface? yo nonezerwa cyane sinzi ukuntu nokwifata ariko vyongerera cyane nk'ikintu numva je no mubarira amfashe no mubarira mu type yitwa Justin amukunda nawe kumbure Oleg azobona ikiganiro zokumva yuko Obed Pro akunda umuririmbyi yitwa Oleg. Hanyuma rero kumbure turangize kino kiganiro ariko mbabaza ahantu mwifuza kugira vy'ukuri vision yanyu. Novuga ati aho twifuza kuzoshika naho tutarashika gusa turizera ko tuzohashika. No kuvuga ati je na Justin turabantu twifuza ko tuzoshika kure. Aho tugeze kumva ati ngo nakayagiye hariya kubera indirimbo nakasigaye afasha abantu kubera indirimbo talent yo kuririmba. No kuvuga natwe niho dushaka kuzoshika aho nivyashika tukaronka natwe tuze dufashe bafise izo mpano batishoboye canke abadafise ico bofungura mu gihe Imana idufashije iyi talent ikaduga ikaja ahabona abantu bakadukunda. Hanyuma rero ka turangize mugabo mu munezero nyene nkuko twatanga mu munezero namwe musubira mutwinjiza ahantu ubo mushaka muranahaguruka mushaka kugira ngo kubite kabisa turangize tunezererewe sivyo. Reka nshimire abakunzi ba PITV mwabanye natwe twari kumwe na Justin hani kiganiro ndagihejeje turangiza turirimba turyohewe sivyo. Nimwe mugiye kurangiza kiganiro. Nshimire abakunzi ba PITV, nshimire mwese mudukurikirana, utaragira subscribe yigire kugira ngo ibiganiro nk'ibi nibize biragucika. Kuri microphone singaruka, abahungu ni bagiye kuturangiza ikiganiro twagiye. Mukobwa mu kubikora ni so very nukuri ni byiza katika mukobwa watujo neza nukuri nzo kurata mu bandi bakobwa beza. Mukobwa w'amataye mukobwa unyuzuza mukobwa ndyohera ugatuma niyumva okay. Mukobwa w'amataye mukobwa unyuzuza mukobwa ndyohera ugatuma niyumva full stop cash man. Izingidi zirandyohera nukura amataye nkayara ndyohera mu buzima. Izingidi zirandyohera nukura amataye nkayara ndyohera mu buzima. Katika yo fata kumataye fata hajya nyene fata gira vuba fata my god. Papa na mpondo mbengo ni bisigo barabizunza nkabura nukuntu nobikora baratugumiza baratetimisha tingisha vuzo wazile hizo wazile mimi kashimeno yumusi ni bara badimu bara hari kweli yumusi ni faya nacho gutaha funa merebo umubwire kudataha turawuzunza uyu musi kabisa. Tingisha bodo tingisha bodo nubwire kure mukobwa kuko waje gucamba. Tingisha bodo ya Chapinati ndaba pura kabakorera umuti kongera nka pura bagata baryohewe maga nanje ndaba pura nkabakorera umuti kongera nka pura bagata baryohewe maga. Doctor ubusigaye ndi doctor big up.